ikaze mu kiganiro Brilliant Success. Nkuko mumaze kubimenyera, Brilliant Success ni cya kiganiro aho dutumira abantu batandukanye, abantu bakoze cyangwa bariko barakora ibishimishije kugira ngo batubere inspiration, banadutera intege natwe dushobore guhaguruka umwe wese mu mpano ziwe. Rero uno munsi umuntu turi kumwe simwe nubabwira. Benshi baramuzi kera cyangwa barazi izina ry'ishirahamwe ryiwe kera, mugabo uno munsi twahisemo kumuzana imbere ya kamera kugira ngo atuganirire urugendo, novuga urugendo rw'ubuzima bwiwe cyangwa urugendo rwa entreprise yiwe. Nawe si uwundi ni le fondateur w'ishirahamwe JSBM. Benshi bazi umugambi nanje nobaho, mugabo ni umwe mu migambi myinshi cyane. Sinovuga byinshi, ariko uno munsi ari kumwe natwe kugira ngo aze kutuganirira. Yatanguye ari umwe, ahamagara abagenzi biwe barakorana. Uno munsi akaba ageze ahantu afise abemployé bashika kuri 15, ishirahamwe rikoresha abantu bashika kuri 15, rikaba ariko rifasha ribera umugisha ku miryango yababa amajana 5. Reka byinshi araza kubitubwira. Reka mufashe twakire Hugues Hardy Ruremesha. Turabaha ikaze cyane muri studio ya Brilliant Success. Murakoze cyane duha ikaze, twongera tunabashimira ko mwadutumiye. Ego. Turabashimiye cyane ko mwemeye kuza kugira ngo mutuganirire. Kenshi abantu barabona ku marezo sociaux, barumva kamo mubatera iyo mugiye gufasha na cyane cyane communauté yo kubuterere. Mugabo abantu benshi peut-être ntibazi inde ari inyuma y'ishirahamwe JSBM. Hugues Hardy ni umuntu ki ku bantu baba batamuzi, un peu d'histoire? Nkuko mubivuze amazina yanje abavyeyi bampaye nitwa Ruremesha Hugues Hardy, abantu batse nkuko mubivuze ndi nyuma canke nije natanguje ishirahamwe JSBM, mu majambo yose ni jeunesse au service d'un Burundi meilleur. Uyu munsi ikorera mu migambi itatu izo twakwita aba programme ya mbere benshi bazi ni programme nanje nobaho, ifasha abana mu guteza imbere agateka kabo no kubakingira. Tukaba dufite n'undi mugambi witwa ingene, aho ufasha ugwaruka gushira ahagaragara impano zabo kugira ngo biteze imbere. Umugambi wa gatatu n'umugambi witwa inkingi, ni umugambi ufasha abakenyezi kwagukirwa, kugira ijambo, kugaragara nk'abantu bafite ico bashobora guterera mu iterambere ryabo ubwabo, mu muryango ndetse no mu gihugu. Ikongera ikanabafasha gushira hejuru agateka ku mugore, kuko kenshi mu bo dukunda gukorana nabo hari igihe usanga bagiye bahura n'ingorane zifatiye ku gitsina, mu mabi afatiye ku gitsina. Mu majambo make novuga ko ishirahamwe riko rirakora nkuko mwabivuze. Sindabita ba employé, ndabita n'abantu ba partenaire, kuko hejuru yo kugira ikibanza bafise mu ishirahamwe n'abantu bafise umutima wo gukunda ibyo dukora, n'abantu bafise ishaka n'umwete go kugira aho bakwishira hamwe, kugira aho barishikanye. Tushika 15, turafise ibiro haba muri ville, turafise ikigo kuri centre yitwa centre nanje nobaho ku Buterere, dukorera mu ntara. Uyu munsi novuga ko zishika 3, ariko benshi bazi batuzi kwizana nanje nobaho. Ikintu cyose kigira novuga ko ari nka no commercial, niko novyita. Hama icyo nomenyesha abantu nuko nishirahamwe ridahanira inyungu, novuga ko ni ASB, association sans but lucratif, ntabwo ari une entreprise. Ego rishira neza imbere, gutera imbere kwagukiwe biciye mu gwaruka, bigashikira ikibano hariho hose dushimye cyane tubonye ko bikenewe, bishingiye ku buryo dufise cyangwa ku gushigikira tuba dufise. Nibaza ko
ni presentation ikwiye vraiment y'ishirahamwe mugabo nagomba twifokalize gatoya ku buzima bwawe ig yiziki ya kubera hari igihe kenshi abantu bakonekta ibintu umuntu yize n'ibintu umuntu ariko arakora yiziki yabaye hehe n'iryari wumvise burya je ndafise umutima wo gufasha abandi bantu vyaje gute hari ico vyoba bihuriye ko nakahise kawe cyane novuga ko abavyeyi nibo bakunda kubinyibutsa kuko byinshi hari ivyo nakora canke navuga nkiri umwana nibaza neza ko bishobora kuba bifitanye isano n'ubuzima mu munsi ndiko ndabamwo novuga nk'akarorero nshatse nko gushinga intaye gato ndibuka papa yari umufonctionnaire uretse ko yapansione umufonctionnaire umugronome mama wanje ari umwigisha umva ko ntarimbayeho ubuzima bubi haba gufungura gatatu ku munsi byari bikunda kwiga kuronka urukundo ruva ku bavyeyi naye ndarufise mugabo ndibuka ko sinzi iyo byazananye gusa harabayeho igihe gito byasabye ko ntandukana n'abavyeyi kuko intara twaje nanje mvamwe hariko haraba intambara bisaba ko tubanza gutandukana gato kugira ngo nzi Bujumbura ndi umwana muto w'imyaka 4 ntangura maternelle ino hama igihe abavyeyi baje kugira ngo tubino i Bujumbura ndibuka ko nari mfise umugambi wo kuja mu ibarabara nabwira abavyeyi nkabwira nti numva nifuza kuba umwana wo mu ibarabara kuba umwana wo mu ibarabara kubera wari ufise ingorane mugira nico rero tutazi nta ngorane nari mfise kumbure uko gutandukana n'abavyeyi gato nari ucugihe nari umuhererezi nari mfise urukundo rwuzuye gose abavyeyi bo mwana uwo mwanya wo gutandukana nabo sinzi ko ari cyo no coba caratumye ndavyimvira uko mugabo wari umwanya muto utosigura bihagije ko cyo cyatumye ngira ico cyifuzo cyo kuja mu ibarabara ndibuka ko nabwiye abavyeyi numva nkeneye kuja mu ibarabara hama bakambwira ati kwiye kushaka kuja mu ibarabara nabwira nti je numva shaka kuja mu ibarabara kuja gusaba amahera hama amahera uzosaba ushaka kuyakoze iki je nifuza kuzana kugira ngo ndaguhamama uje gusuma ico kintu kikanyuzura kikambamo nkagipartage gushikaho byatuma ntaja ku ishuri byoroshe nkasibira mu barabara ndiga muri gardienne muri maternelle hama wari ufite ico cifuzo bigashoboka ukagenda ku ishuri ugakwepa ku ishuri ukaja mu barabara nakwepa ku ishuri sinaja mu barabara mugabo narondera yomba ndayerera mugabo sinje ku ishuri narumva kumenga ikibazo cyane kiri ku ishuri hama icaje kubinkuramwo ndibuka hari marume oncle yaragiye hanze ndonka amahirwe yo kuja kuri aeroport kumuherekeza byasaba ko duca muri ville hama mbona umwana wo mu barabara amugaye nabi biteye ikigongwe hama abavyeyi bafatira aho mukunya ati umwana wese agiye mu ibarabara afise abavyeyi aruhira kumeruko bica bikora ku mutima bintera ubwoba bica intango yo kubiheba ico cyabaye imbarutso muri je cyo kumva ko sinshaka rero gusubira kuja mu ibara nimba kuja mu ibara byo tumamera nkuko uwo nabonye amugaye kujya ndabihebye hama rero ufatanije naho umugambi nanje nobaho uva uraba umugambi nanje nobaho ufasha imiryango yari ibeshejweho no gusega cyangwa gusegereza kw'abana babo ukuvuga n'abana bava mu miryango barungitswe n'abavyeyi cyangwa batarungitswe n'abavyeyi bakaja mu ibara gusaba cyangwa gusegereza akenshi akaribo basubiza ayo mahera mu miryango yabo kugira basume murumva ko bishobora kuba bifitanye isano n'ubuto n'icifuzo nigeze kugira bwekanaka kumbura abahinga canke abavugisha bivana umwe wese ico yemera nico yize ngira ibomfasha kubisigura mugabo hari ivyo byarabaye nta bubeshi burimwo n'abavyeyi barabivuga kuko barananyibutsa kuko nari biranatangaje ko nivyumvikane n'umwana afite ibintu byose kibazo afite muhira yifuza kuja mu barabara kuburengera bwari buvugishwa kuri bamwe yari integuro y'Imana ku bandi yari apere Imana ikiragohereza kiri muto kumbure niko kumbure no byita yego
hari ikintu heje kuvuga caba no mwibarabara bagenda gusega kugira ngo amafaranga bayasubize muhira kumbe bajya abana bose tubona mwibarabara c'est pas tout simplement abana baba mwibarabara hari abana bafite imiryango bagenda gusega kugira hari imice myinshi hari n'ibituma byinshi bituma umwana tumubona mwibarabara cyane nuko no kumenyesha ko abenshi nk'ibice 90% baba bafite imiryango ko nta mwana avuka ku giti umwana wese avuka ku muntu nubwo uwo muntu ataba hari uwo muntu afite umuryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwo mwana afite umuryango uworondera kumenya umuryango avamo wa hafi cyangwa wakure yo gutora novuga ko mu bituma byinshi umwana ajya mu ibarabara harimo ko hari ubukene agahunga ubukene canke hariho iguturubikwa ku mwana yavutse mu muryango batamushaka batari bamushaka mu muryango agaturubikwa kumbure ubugaba bw'abavyeyi kumbure se canke nyina muri bo ntibumva ko wafise uwo mutima wo kuba umuvyeyi no kurera akaba kandi n'ubugaba ku mwana birashika nk'ubu nka je ndibuka ko hari umwana kuko hari abana basigaye banzi bampamagara mu ibarabara umwana umwe arampamagara ngo ati ubu mu ibarabara uko hahige bansaba ati nanje uranyinjiza mu nanje nobaho uko hama ndamubaza none kweki wari mu ibarabara mbere honnête arambwira ati sha jewe ndi mu ibarabara ko ubugaba gute cene nagiye mbona abandi bana nza ndabakurikira nisanga naheje ishuri ubundi mu ibarabara urumva ko harimwo n'ubugabo bw'abana rero umwana wese aba ari kintazi agira guhitamwo kujanye nuko wavyumva hari igihe ahitamwo nabi bikaca bihurira nuko abamuri hafi batamuhaye indero ya kare batamugaruye hakiri kare kugira ngo bikunde ntabana nyunzira yahisemo rero hariho benshi bana kubwo kutagira umuryango ubitwaritse ubaraba ubakurikirana hafi ku munsi bituma bifatira ingingo zabo zizobagira ingaruka mbi muri kazoza cyo tuma umwana ingingo yose yofata ntawo yimutukira kuko abafashe ingingo ataza adashobora gutahura ko yafashe nziza canke mbi hama vyagenze gute canke kugira ngo havuke ujya mugambi tubona nanje nobaho vyaje gute hari ryari byari bivuye kuki shirahamwe JSBM bwa mbere ryatanguye ridakorera mu bintu byo gufasha abantu abikora canke kudafasha abana so mugambi wa mbere watanguye mugabo je nkurira mu Cibitoki na baye mu Cibitoki kirekire Cibitoki ca Bujumbura ni quartier ibaye irimwo mice yose y'abantu ariko benshi bagwiriremwo babayeho ubuzima bubaye hama iri hafi na Buterere umuntu arabona abana benshi baje gusaba haba ibyo kurya haba ubufasha bundi baje barondera ukumva ko benshi bazanana hafi ya Cibitoki kwari ubusigura Buterere hama natwe umuntu aratembera canke tuvyitera ko yerera akiri umwana arabona ubuzima nk'ubwo rero ishirahamwe imaze kuvuka amaze kwibwira abandi bavyumva bafise umutima nk'uwo mfise tukaja hamwe narumva ko gufasha kwiza canke guteza imbere canke gufasha abantu kwiza kugira icyo umuntu ashobora guterera mu iterambere ry'igihugu ku ruhande rwanje kuko imico igize iterambere ry'igihugu ni myinshi muri iyo mice yo myinshi hari jewe numva ko mpamagariwe kubikora ncishije mu gufasha abantu batishoboye kugira ijwi gufasha kugira ngo bave aho bari bagere ku yindi ntambwe nuvuga ko umuhamagaro wo kumva ko nofasha abandi gushika ku ndoto zabo indoto yanje niyo gufasha abandi gushika ku ndoto zabo numva kibiragira mu mutima kimpingoga n'inguvu zo kubikora hama byari byoroshe kuko nayinze aho bari abakeneye ubufasha hama bavuga ko ubufasha bwiza buhera aho uri naho uherereye niko kwimvira Buterere kandi no kwimvira Buterere
ntibihagaze gusa ku bishobisho no gukunda ababanyi, bihagaze ko no mu bice no mu makuru atangwa na mairie ya Bujumbura ivuga ko ibice 80% by'abana bari mwibarabara aha muri ville bava ku buterere. Bya byose yo kwivyo byose bifadikanije bikaja hamwe ko bituma jewe nabo turi kumwe twiyumvira ko twotangurire gukorera ku buterere. Ariko uko gukorera ku buterere umunsi hariho n'ikigo canke abantu benshi batuze nka nanje no baba biri ku buterere ni intango, bavyita zone pilote. Naho umuntu agirira intango, ariko turifuza cyane twamaze no gutangura no gushigikira n'abandi bose igihe tuzoba tubishoje. Ariko ikindi ko ndagomba gutahura cyane ni gute vyaje kugira ukayishirahamwe. Wari wize ibintu bijanye peut-être na développement communautaire cyane zagenze kutagira ngo bate jengera ngira ishirahamwe ntangure gufasha abantu kumenya kari ico nshaka byarambereye intambamye cyangwa byarambereye byiza bivana no kubyumva uko bitahura. Byambereye intambamye gute natanguye kumenya ico naremewe n'ico nifuza gukora kubaho kwanje kuri inosi mpejeje secondaire. Ize secondaire ni science A kuri lycée d'Irak. Hama ndagirirwa amahirwe ndatora ndamenya ikibazo ca leta banyorienta kuri Université du Burundi muri polytechnique kwiga ibiharuro na physique. Bihurirana nuko namaze kumenya ico nshaka. Narumva neza ko ntibikiri ibyo kwiga bihagaze kungene ndemwe kimpa umunezero n'ikimpa kugira ubuzima insiguro bufise muri jewe ko bitari bihagaze amashuri ni kuvuga bya poliniki. Avuga nti bicaye imbere ntambamye kubera ko narize umwaka wa mbere maze kwiga amezi 3-4 biranka ko mbandanya. Ngo biharuro si biranka ko mbandanya, kandi cyo gutangaza nize science A aheje nahikiyemo ndayishaka mugabo kuwo gutahura no kumenya narumva ko ni byiza ku bandi ariko si byiza kuri jewe. Bimpa kuhagarika. Iyo hagaritse ishuri rero wari usanzwe wiga uca wumva ibice bikurikira mu muryango wa hafi cyangwa ndetse no wakura aba oncle atante iki nawo ubwiyawo ukibwira uti mbega ukusuguhusha ni igiki kimbwira ko ivyo ndiko ndibwira ari byo kandi bifite ishingiro bishobora no gutuma umuntu atera imbere. Umva ko bitari imbere byiza. Nibuka ko ico gihe no mwanya nafashe wo gushiraho iryo shirahamwe. Uwo mwana ariko ndiga byaciye bituma bana ishirahamwe indyohero kandi mnongeye mbabaye. Indyohero kora ko ndiko nshitsa icumutima wanje mvunezererewe mugambabaye kubera ko la société icubuzima butubwira, kuko ubuzima bwatubwira ati iga secondaire heza menya exeta jamwe université rondera akazi donc hariho ubuzima uko butegekanije société tubwira. Urumva rero kiri muto utazi ico kazoza kakubikiye, utazi ko n'ivyo urimwo bifise ishingiro ko bizo guteza imbere, uryoherwa bivanye n'ubwene umutima wawe unyezerewe mugabo kongera ukagira ubwoba bivanye n'ingene société iriko irayikubwira. Bica rero umva imbere ntambamye kandi bongera imbera n'umunezero. Urumva nari ahantu bisa n'ibigoye. Ni igiki cyaguha ingufu kubandanya nayo madute na société? Ikintu campa ingufu yari uko ivyo nakora byasa n'ibifise ishusho yo kuzotera imbere. Hama sinicara no kuvuga n'ivyo société ivuga ko ari byiza sinabiteye akagere ngo mvuge ngo mfise uko ntahura ubuzima bwanje. Uko mpagaritse ivyo ndafise naciye nja kwiga ibindi mu kurindira ko umwaka wera ko byategeza ko ca mpindura faculté nkumva ko nkwiye kuja kwiga economy. Naciye ngira ama formation yanje ndigisha ndagira iki ntangora no kubyigisha abandi
mara na universite sinaciye nicara rero kuko narumva ko kwiga nkeneye ntibihagaze ku kuronka diplome gusa, kwiga nkeneye bihagaze ku kuronka ubumenyi, ubumenyi kugira ngo bumfashe gushitsa indoto zanje. Nca ndiyigisha, sinubwo kwigisha mugana nararondeye ubumenyi mu bundi buryo bwotuma mpagararira neza iryo hamagarwa n'uwo mugambi nari nsanzwe mfise muri jewe ududubiriza ubiragira utuma mba uko ndi nkafata n'ingingo rimwe na rimwe zinshira muri risque no muri insécurité. Rero novuga ko niyo courage yabinteye, narumva ko ndiko ndaronka ubumenyi kandi ubwo bumenyi ko buramfasha kubana icyo ndimo. Rero narumva ko ntaco ndiko ndatakaza kuko nimba ubwo bumenyi ndiko ndaronda buriko buratuma mbandanya. Ubwo no bavuga ko mu nyuma navuye mbandanya université ndanaheza bitandukanye n'icyatuma ndayiga, kuko icyo gihe nasigaye ndayiga numva ko n'ubumenyi ndiko ndondera kugira ngo nshitwe ku ndoto. Donc niba bayikiga by'abiharuro bitari yakurungitseho agenda biheba umugabo uravuga ati ntaco reka nje muri economy naho nyene mu nyuma amem tambandanya ndiko ndakorana bya bintu kuko nahevye muri poli ntanguze ishirahamwe mbandanya ishirahamwe ndayikuza rigira ifatiro rigira intango rirahagarara rirabaho enregistré ndagira niko hama mbona gusubira kuja kwiga hama bicaye bisa n'ibiko bidugira rimwe. Murumva ige system yakoresheje baje kwanza arakora ico umutima umubwira ahejeje kubyishiraho fondation acatagura gukora bya bindi societe nayo musa. Yego ariko naho nyene kuko iyo bavuze kwiga abantu babitahura kubiri, hariho kwiga kugira umuntu aronke ubumenyi, hariho no kwiga kugira umuntu aronke diplome. Muwo mwanya nari mpagaritse nahagaritse kwiga kwa diplome muga nararondeye ubumenyi niko nagira ama formation online nk'iyekipa nkiyubaka mu buryo bw'ubwenge butuma ashobora guhagararira neza izo ndoto zanje n'iryo shirahamwe. Hama mu nyuma avuga nti ubumenyi bukwiye kwambara umubiri ntore nacinja kurondera iyo diplome. Uvuga yuko biryoshe kwiga uzi ico wise ico wahamagariwe canke ico ushaka gukora kurusha kwiga utaratora ico ushaka gukora. Umuntu ubuzima semester buri mukinyegezwa rimwe na rimwe. Novuga ko mu bisanzwe byobaye vyiza ko umuntu yiga ibijanye n'ingene ameze nica ashaka gushikako. Mugabo si kenshi aho ubaye aho uri ibyo byose bishobora kuguha amahirwe ngo bihure. Kuko haraba bashaka kuba bashaka kwiga music basanga nta investor ya music hari, ashaka kuba bashaka kwiga ibintu byo gucapa ugasanga ibyo shure ntari hari. Ico gihe ntiwocurera amaboko cyangwa ureke ngo nuko gusa kumbure nico. Hari igihe mu buzima abantu bashobora kuvuga ngo twayize ibiharuro mugabo ntitugire tubona icyo byadufashije. Ibiharuro nivyo mu buzima busanzwe ashobora kutabibona mugabo ujya mwanya ijya rapidité de réflexion ujya kujya kunyaruka ko kwiyumvira uri kurakora equation birashobora gufasha mu buzima kwiyumvira kunyarutse kugira ngo ushobore gutorera inyishu ikibazo kanaka. Rero novuga ko byobaye byiza umuntu yize yabanje kumenya icyo ahamagariwe. Mugabo no mu gihe utobora kimenya uwo buri kuko nta gihe cyakana kuvuga ngo uwo mwanya wo kumenya ikintu uhamagariwe. Nk'abo twagiye turabona babimenye nyuma y'imyaka 30 nyuma y'imyaka 40 nyuma y'imyaka 50 hose biguma biryoshe kuri cyo utegerezwa gukora mu gihe ukimenyeyeho uyadapt ubeho nk'ukizi hamurondere ko ibikubako n'ivyo ukora byose biza kugira ngo bikurikize wa ndoto n'ampamagara ufise. Okay, uratanguye ishirahamwe. Nibaza ko ugitangura ishirahamwe ntivyabaye TikTok kucuronka uburyo canke kugira facilite mu bikorwa washaka gukora. Nihe technique
wakoresheje canke wabigenje gute kugira ushobore gukonvenka abandi bantu kumva waragize iciyumviro mugabo se cyo kutagikoze wenyine ari abantu washoboye gukonvenka kugira ngo baze mu shirahamwe abo bantu ntibaje peut-être hari inyungu babibonamo wabigenje gute pour convaincre abandi bantu kuza mu shirahamwe novuga ko ni minyuro na strategie atatu chaque strategie bivana étape umuntu yarariko nkitangura strategie ya mbere yari yo kudodora kuko cyangwa ko ritanguye 21 watanguje shirahamwe 21 ego 21 stand 2011 hama shirahamwe riravutse nigenda rihagarariye sinza amakuru y'ivyerekanye n'ishirahamwe mugabo ndumva neza ko iyerekwa ndarifise mugabo iyerekwa ikwiye kwambara umubiri kuvuga ikwiye kumenywa n'amategeko agenga igihugu uri kurakoreramo cyane cyane cy'u Burundi umuntu aba ariko arakoreramo nk'uko tuvyigishwa umuntu abakwiye ibintu byose bikagera urutonde rwiza rwerekanye n'iki gihugu bivugako strategie nakoresha nuko nabwirizwa gusiga abo turi kumwe kubasigaye mu ntumbero ya kuko ndibuka ko kanze ndatanga uburorero kumbe nto byo bwifatira ndibuka ko nashobora kuza nkavuga nti turakwiye kuorganiza conference ibwiro gwaruka inyifato nziza bakwiye kugira mu gihe cy'amatora aha ndavuga nko muri 2014 shirahamwe ryabaye 2014 tugira ibintu nk'ivyo ndibuka ko nagiye kuri hoteli ego hotel yari kimeze neza igikora ngena nambaye ikoti panaro nambaye n'ikirato ndegera wayitwara ndamubwira nti aho kuri ego hotel nuko nayo banje guca handi ntibankundira ariko sinashigwa sinacika intege hotel ya mbere ndayibuka sinze kuyivuga izina ndaje ku hotel ya kabiri naho nyene ntibyagenda nkuko nashaka ndaje ku hotel ya gatatu ari ego hotel natwagwa n'umugabo yitwa Ali ndamubwira nti je turishira hamwe ryo gwaruka uyu munsi nta mahado office ariko icyo twizera nuko abantu bamaze gushimira ibikorwa dufise ubwo bazodushikikira nyana gusaba unize sale ndayigiriremo conference arandaba banza kumbwira amahera mugabo mu ngo je sikesi y'amahera nta mahera mfise mugabo turafise umugambi w'icyo dushaka gukora nyiheza kumba yararengeho sinzi icyo yimvire mugabo kumba yararengeho hama mu nyuma aheza ambwira ati sawa ndabahaye aduhaye ndagenda ndabwira abantu yaduhaye bimeze uko nuko ati none tisono yo yayiduhaye ikindi naco amazi none ko amazi azimvye tuzoha abantu byo bimeze gute numva ni kibazo kigoye kuko amazi mu hotel murazi ko ari epoque amazi cupa rimwe wasanga ari igihumbi ngayo sare yakira abantu 400 400 byari bigoye naje ni bisi ya tuwasase nka sinde yuko amahera yari ibintu nk'ibyo ntabwo ni jewe ndasubiyeyo sandagera mugabo wansetse bihurira nuko Kinju yaduhaye sponsor y'amazi d'abord ibintu byumvikana gutu shwa wo bagwaye sponsor y'amazi ntivyo kunda ngino shwa kuhinjiza mu hotel ugiye gusabiramo wasabye mu sponsor kuki hotel baguhaye saye gare ucukonsoma ucukonsoma basi bihari ndasubirayo ngambo yanuraze rero gahaye twabaye mwiza muzi hapa no gutwenga tamasa amazi ko twagurisha ngaha 1500 turagwaye kugihomba ati guje ntibirimo amazi nakora he no muzi ngene na mugabo nyemera twe baduhaye sponsor dusa amazi ntidufisa amahera subira unyemerere ndagusabe amazi ndayinjije yarandavye ararengeye ambye ati wamenyereye ndayiguhaira dinera amazi muzama yazana nasono ega biragoye ntayumvise ataramagara muri cabine technique yabo muri umutekinisi amwe ati abo bantu muze bashira projecteur muze bashira amamiko muze bashira ibintu byose bagire conference convenablement
turagira conference ndibuka ko n'umukonsultant twamusavye araza baje kudufasha kugira amafilme ama image ndayafise bitwa Mizero namusavye sponsor ico gihe arafilma ama media araza hamaduhejeje ikiganiro ndibuka ko iyo conference ndibuka ko ico gihe na Hope Design yadufashije duha ama depliant n'ibiki byo byose naguma ngenda ndodora saba we sponsor nsaba iyo niyo strategy ya mbere hamabira hama ndibuka ko conference yeza abantu bavuga ati no tinimo n'inyo European birimo inyuma ngaho nta inyo European yabirimo yari yo strategy kandi iyo strategy yarakunda ico gihe bigakunda iyo etape bigakunda ama conference tukayakora novuga strategy ya kabiri igihe tutanguje umugambi wa nanje nobaho byasaba ko dushaka kuri terrain kandi umuntu agenda avuga ivyizigiro gusa agenda herekejeje ni kumbere n'ifungurwa n'ivyambagwa n'ibyo byose byofasha umuntu wese abantu nikora ico gihe strategy yari yahindutse ntanguye gukora gato ntanguye kumenya ubuzima cari ico sinaba nkikoresha strategy yo kudodora nta mfise entreprise ikintu vya consultance byo gufasha abantu gutanguza imigambi kwandika ama plan d'affaires naronka amahera make muri je nibwira nti nimba hariho akarorero keza kotangwa bigatuma n'abandi bagakurikira twakwiye guhera iwanje amahera yonse nca kube kuyabika kugira ngo nerekane akarorero keza bigaragare nibyaba birinda bishoboka kuri jewe n'uburyo buke bwanje mfise nta kizobuza ko abandi babonera bazane nabe byo bafise amaduhere nga tubandanyirizaho iyo strategy igira kabiri kuri etape twari tugeze yatumye umugambi wa nanje nobaho utangura ukaduka umuntu wese ansororeye umwe wese ampemvye umuntu wese ampaye amahera ba consultance ngize haba ino canke nduze namenya ko ndabizana nkaheraho mu muco wa gatatu tugezemo umunsi abantu benshi barakunda kubona ko nanje nobaho ifise aho igeze ifise abantu ifise uyu munsi strategy dukoresha nuko ntitujya imbuto kutajya imbuto no kuvuga ntitwibwira ko twashitse ntitunibwira ko hari n'igice canke na enkaya tumaze gukora kuko igicapo dufise ni kinini igihe cyose turonse uburyo dushigikiwe turondera ngene ayo mahera ashobora kuvyara yandi kuvyara yandi no kuvuga iki ntitufata abana canke nabo ba jeune canke nabo bapfasoni ngo twirememwo tureme igicapo cyo kuza batora bagenda kugira ngo natwe ubwacu ntitwibwire ko waduhaye azokwama hari kugira duhe tugerageza gushiraho imigambi ishobora kudufasha kwiteza imbere no mu gihe abo baduha amahera bo batagihari dupfume ducumbagiza canke tubeho turiko turabandanya imigambi yacu kuko umugambi uterambere iyo tumviswe n'uwawutanguye ntibigera wumva ku rugezo rumwe n'uri karagufasha wowe wawutanguye ubwirizwa kumva gusumba uri karagufasha kuko reka karagufasha ashobora kuba ari karagufasha mwumenya kuko abishoboye igihe kanaka kagenda ariko wowe wawutanguje nawe muri kumwe wumva neza ko kuba bihari no kuba byaratanguye ntibihagaze ko wari ufise ibyo ufise kuko umugambi uhamagara ibintu uko bigenda kose umugambi uhamagara ibintu ariko ibintu si kenshi bihamagara umugambi rero strategy tugezemo ni gutse ubwo bufasha dufise tutobubona nk'ubwo buzokwama buza dukwiye kubukoresha kugira ngo buvyare uwundi bufasha urushizaho kubandanya bose ni nk'ubu hari umugambi w'abana mu butere hari ukuntu hari imisozi y'amayarara twibwiye tuti imisozi y'amayarara ntuyibone nk'ingorane ni ingorane yo turayizi kandi kumenya ingorane ntaco bigufasha na kimwe uretse kukubuza ko kubandanya imbere ni gute twohinduramwo ikintu gishobora kuzana frambu cyangwa c'abandi ubu turahosika turafatira ibyo bideshi by'ama plastique n'iki tukabihunguramo hari igihe amahera turonse asubira akajya kugura ibikoresho by'abana bo kw'ishuri akarihambira ivara abana ku bana byarengeranye kwiga nabo bakaronka akazi gutyo ku bagore hari umugambi wa atelier hari abashona
hari abagira vannerie bashona ibintu by'ibirago biseke udusimbo uruki n'ibiki hari savonnerie amasabuni yo mu kibana ashobora gukoreshwa n'iki natwe urwego rundi rwo hejuru turagira ama consultance mu gushiraho n'ama outils de sensibilisation et de communication n'igihe kumbure haje nk'ishirahamwe byo mu Burundi canke mpuzamakungu rigiye byariti ni gutwe twoshikira bajya abanyagihugu ni gute ibyo dushaka kuhabwira bo vyumva tukabigira ukungene n'ivyo boshobora gukoresha kugira ngo abene gihugu bakapte binyarutse bavyumve binyarutse bakoresheje rangaje bumva tukabashiraho ivyankenerwa byose ico gihe rero igihe turonka amahera kandi amahera akagaruka kandi gusura gufasha ishirahamwe rero nizo strategie dukoresha zituma uyu munsi tubandanya dushikaho dushitse ngarutse kuri strategie ya kabiri ego nibaza ko ari ya kabiri iyo uvuga ati reka mbere akarorera abandi reka uburyo nariko ndakoresha ahubwo je ndabutore ngende ndabukoreshe mu ishirahamwe komsa n'abandi babe motive watubwiye ko wariga imigambi y'abantu ukabafasha muri comptabilité est-ce que nta gihe wigeze watente peut-être kuvuga ati ok ndafise carrière hari abantu bariko baranyizera bariko barampereza akazi ibintu byo gufasha abantu kuko biri kose nibaza yuko ntago wari ufise igicapo peut-être kiri sûr à 100% yuko ibi bintu bizoshobora kumbeshaho mugabo en même temps urafise indi carrière iriko irakubeshaho ntiwabatante kumva umengo woheba ya ndoto yawe ukabandanya muri ivyo parce que vyozo vyariko biraguhereza amafaranga wagera gute iyo situation ubuzima n'irindi shure kuko nta musuperman abaho kuko umuntu wese ari le résultat ari camwa cyatewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo ubonye kumbure abana bariko barakinisha amapistole nuko kumbure hageze ko havuga amasase rero nkuko bivuze koko byarabaye aho ubuzima kuko ni gutse d'abord utarishobora ushobora gufasha abandi exactement rero hari igihe imigambi n'amastrategie biherana umuntu guherana umuntu kuvuga ko ibintu byose tuba suko tuba twabihisemo 100%. hari ikindi kiganza hari ikindi kirere kigenda kirazibira bimwe kugira ngo wisange muri ibi kigenda kirugurura muri ibi kugira ngo wisange muri ibi kuko akarorero bashobora kuba warasabye visa igihe kirekire ushaka kuja hanze bakayikwima hama warashaka no kuva mu Burundi ukashaka kuja kuba hanze kumbura ko ibituma ari byinshi byotuma mu Burundi humva ko utagukiwe ukumva ko ushaka kuja hanze ariko wasaba visa bakayikwima wanasubira ukayikwima bo ntibiramba ko mugabo hajya abarundi ngo kari mu mpene ngo kari mu ntama kuko nta Hardy nta n'uwundi Guevara hajya twese tuba turi hamwe kandi bidushikira bisa n'ibisa kuko turi mu gihugu kimwe wasaba visa rimwe bikanka wasaba visa kabiri bikanka wasaba akazi ahantu bikanka wasaba akazi kabiri bikanka hama muko kurindira ukaburi kurakora iby'umutima wawe wari ukeneye hama ukagera ka kazi na za visa bikagera kuza bikurondera ubu utakibiha ikibanza ca mbere bikunda ko ushobora kugenda kandi ukongera ukagaruka kandi kare bari kuguha amahirwe make wari kucugenda ukaguma exactement je nawe ngenda hanze c'était hari muri Hollande hari muri Hollande muri Espagne ndibuka ko hari umugenzi wanje twari kumwe tuyibonye kuri Facebook kandi uzosanga ndazogaruka exactement tubona uragarutse byagenze gute abandi baranyika ya novuga ko abantu turi mu gutandukanye bize sinzi ko yari sociologie psychologie sindavyibuka neza muri 3e ico bita stimulus
psychologie habaye nk'ikintu giteye ubwoba abantu tukayagisa gutandukanya abaja munsi y'intebe abarondera iyo basimbira hari n'abagihangara bakakiraba rero nkuko natanguye mvuga nta buhinga buba burimwe ariko hari igihe hari ikintu citereka mu mutima kikaguhindura umusazi guhindura umusazi no kuvuga nawe ubwawe warondera kwisuzuma no kwiraba ukagira ati ibintu mwize ntibibaho nibyo nkuko bivuze naronse amahirwe yo kugira kujya kwiga muri Hollande ari ukwezi kumwe hama ngenda ta kintu kigaragara cyotuma ngaruka aho mvugiye mvuze uko na society bivuga ikibona ko ta kintu gifadika cyotuma ngaruka urarongora akazi ufise uvuga ngo rataye mu buryo bwo kuvuga ngo hari bica ngo amahera menshi utakaza mu bigaragara abantu bumva nayo nkwiye kugumayo mugana nanje nkibuka ko gutanguza ivyo natanguje ndi kumwe n'abandi gusa no guhemuka gusa no guhemuka gusa no gucira hagati ikivi narumva ko ivyo natanguye nkwiye kubibandanya gushika abo ndiko ndafasha biciye mu bo dukorana tuko turafashanya gushika mbonye hariyo ubuzima buhindutse kuri bo kandi bikagaruka no kuri twebwe umuntu ukiri muto kuko abantu bashima ibyamaze kwama ivyama narumva ko iki kintu Imana yashize muri jeyo gikwiye kuvyara ivyama kwamwa ivyama gushika abantu babona ati nyacagiti cari gito kiravuyemo ico kivamo rero byarampaye ingoga zo kugaruka kandi nta gihamana haje kihaba birazi uko umuntu wese akora bavuga igihe bisaba mugabo bitebuka ico kintu kiragira ico kizanye rero numva ntifatikanye n'iryo jambo nkavuga nti ntegeza kugaruka mba nayo ivyo ndiko ndakora hama umuntu avuka kugira azopfe kizoba kiba kibi cyangwa kiba ciza mpise mwibi ibizokurikira akazi mu ndabisemo ndabizi nzonye umuti ikindi kintu nashaka ko tuganira ko gatoya uno munsi ego murubatse mugabo kameme nacari bato bara cyane sinzosaza nacari urongoye shirahamwe peut-être mu bantu gusumba hama même no mu bantu mufasha harimo abamama bakuze peut-être bashobora kuba bangana n'abavyeyi bawe ujera gute kuba uri muto mu myaka jedi kuba uri muto mu myaka no kuba uri gufasha abantu bakuruta unarongoye même n'abantu mu shirahamwe peut-être bakuruta ni gute uje nihe caractère wa adopta genza gute caractère ya mbere ituma dushobora ibyo dushoboye nuko ntitwiraba donc uhakanya ko kumviriza uwundi uhakanya ko kumwumviriza wanashima gusumba cyane ko wiyumviye kuko ndashobora kubanzaranye ibishobisho ndashobora kubanzaranye gushuha kw'imyaka mfise hamwe noca ndakwishimikiza kugira ngo ntorere ibibazo canke nishuri nyishu ku bibazo biba bihari nshobora kwihenda rero nja hagati na hagati ndibwira nti tekana guma hamwe banza wumvirize wishize mu kibanza c'uri kurafasha wishize mu kibanza cyawo mukorana wishize mu kibanza c'ujya mugenza wawe wishize mu kibanza c'ujya wundi reka kuraba ibinyaruka bizi wawe kuvyumva rondera kwanza ukundi ashobora kuvyumva ivyo bigatuma umuntu acatekana akabiha umwanya kuko nkuko nabitanguye nta mu superman ahari nta muntu afise des solutions magiques nta n'umuntu afise des stratégies ziri magiques zinyaruka mbwira nce ndakwishura uba wihenze ariko umuntu afata umwanya byaba dukorana bavyumvira kwiki jewe byo niyumvira ko ndavye inyungu ya benshi cyane ndavye inyungu yiwanje jenyene bimeze gute umuntu agafata umwanya gutyo ukiga bukebuke n'igihe mu mwanya utabugitahura ukakireka kuko après tout biraza hama birenze ivyo
Imana iratanga ubwenge ku barongozi, iratanga ubwenge ku barongozi kuki ishaka kubihwanye n'umugambi mwiza, iratanga ubwenge ku barongozi utoshobora guharura ngo uvuge ngo umeze uko mugabo ashobora kugira ihishuri ko ashobora kugira kumenya ibikenewe hama washikirizo cyumviro ugasanga abandi baragihurijeko hama ukabona ko kuko hariho guhishurirwa kuva ku Mana gutuma umurongozi ashobora gufata ingingo nziza zinezereza benshi. Antukani nibaza yuko ukora duhereza umuco, nibaza ko hari abantu benshi peut-être bariko barabona nabo peut-être inzira bashobora gukoresha kugira ngo bashitse ikintu kiri muri bo. Mugabo nagomba mbaze nifatikije gatoya kuri exemple yawe ugerageze gufasha abandi n'umusere y'abantu kenshi usanga muganira akubwira nk'ubu muhuye n'abantu peut-être batishoboye canke abantu bari mu ntara ziri défavorisées canke biki ukumva yuko afise umutima wo kubafasha. Mugabo akaraba akavuga ati nzobaho gute, arafise wa mutima nivyo urumva yuko waho ndabona ama strategie nokoresha ndumva umugambi nogira peut-être yo créer hamwe nkamwe canke iki. Hari abantu benshi bagomba kuja muri humanitaire yumva ko ari ibintu vyiyo mugatabona ingene yo bigenza. Bon dis-moi mu majambo make yavunagoye niki kintu peut-être ubabwira, est-ce que humanitaire ni kintu shiramo nguvu canke babanze bironderere kubera wavuze ngo ni sambili creative so rero kintu kitarimo frambu biragoye birabizi. Nuvuga ko nta kintu kimwe kitarimo mahera, nta baze babeshi kuko naho twebwe tutoba turaronka imidogo y'akazi mugabo amashirahamwe aje gufasha abantu ntibagenda n'ikinga bagenda n'imiduga kandi ntibagana n'imiduga isanzwe bagana n'amajipe kandi nta nkungu yinjira indani abarimo climatiseur byerekana ko iyo bavuze amahera baba bashatse kuvuga iki, ubushatse kuvuga amahera y'inyungu cyangwa ubushatse kuvuga amahera gufasha gushikira abo bantu ko niyo tandukanirizo riri. Abantu bavuga ngo mu bintu by'amashirahamwe sambiri katife ngo nta mahera hari, amahera ariyo bivana n'ico usiguye kugira amahera kuko amahera abakozi bara mu mashirahamwe abakozi barahembwa bakariha tax, abakozi barivuza bariha amassurance ni ukuvuga baraterera intererano bagira mu gihugu aho bagiye kwivuza amatax barahariyo. Abakozi barahabwa amakredi mu mabanki baba bahembegwamo, izo banki zirunguka. Iyo baguze imiduga bahariha ama-impôt, iyo baguze amaparcelle cyangwa amazu bahariha ama-impôt, iyo bavyaye abana babo bakigishwa ubwo urumva ko ari education bikira irateye imbere. Iyo bishitse bakabarungikira amahera avuye hanze aza mu madevize, no kuvuga ko bivana insigo umuntu haya amahera kugira amahera ko kuyagira menshi kuri konti akaba menshi. Iyo go n'uruhande rumwe rw'abatahura amahera, hano batahura amahera kugira amahera abatuma bashitsa umugambi wabo niyereka Imana ashize muri bo. Nimba amahera aje bigatuma ko ngendera mu ijipe ituma nshobora gushika rugu umuduga muto utoshika, harabashobora kubona ijipe nk'ubutunzi n'abandi bakabona ijipe nka moyen de déplacement impermeta gushika muri commune kanaka. Donc bivana n'ingene umuntu atahura amahera. Ubonye ijipe nziza ukayibonamo gutunga ubwo n'uburenganzira bwawe. Hawundi abona ijipe akavuga just nkeneye ijipe atari kugira ngo numve ko naguze ijipe kuko umusozi injamu biti yanje canke action yanje nshobora gushikayo nkeneye ijipe nshika nayo. No kuvuga iki kuri ngahe Bujumbura afise jipe ataduganye ruguru ayifata nk'ubutunzi kuri we n'ubutunzi ariko ni jipe na jewe ku jipe iduga ku misozi zose ni jipe majambo make bose barafise amahera gusa bitandukaniye ko umwe ayifashe nk'ubutunzi butuma agaragaza ahageze uwundi ayifashe nka moyen de déplacement mu permeta gushika ku mudoto ziwe no gukoresha akazi kamugeneye. None abo ubwo gwaruka
bumva bafise iyo migambi babigenze gute bilanse nuvuga ko bo kwiransa icyambere cyo ntuko nta gihe cyiza cyo gutangura nta kizo kwigera kibaho ukaba urindiriye ko nk'ikirato cyiza kugira utangure uzobe kuracererwa ukaba urindiriye amahera menshi kugira utangure nimba koko ico kintu kibiragira muri wewe uzobe kuribesha hama kandi ikindi naco ntiduhamagarira abantu ndetse n'abandi nibaza bafite ibyo batanguje jewe ku giti cyane simagarira abantu kugira ngo babe nkanje cyangwa babe nk'uwundi magarira abantu kugira ngo ube wewe ukuri ni iki kibiragira muri wewe habirigiramo gufasha abantu bitangure habirigiramo kudandaza impuzu bitangure habirigiramo kwiga cyane bitangure ntibihagaze kuvuga ngo naka ngo yatanguje yashitse iki ureka nanje ngire nkuko si ingene ibyo utanguza gukomera ntiguhagaze ku byo uri kuratanguza gukomera guhagaze ku kutanguza ibyo wowe wumva kandi igihe uzobishiramo umwetse wawe wose uzoba concentré muri byo uzotuva des stratégies kumbura uzokwegera amaze gutangura mu bijyanye n'ibyo wamaze gutangura ivyo ntawe ukubwiye ngo bizofata imyaka 2 cyangwa imyaka 3 kugira ngo ube stable kuko nta kiringo gihabwa umurideri mugabe cyo kiba kirisira to uta haravamwo umwimbu gushimisha kandi ukumvura nezerewe ndagushimiye cyane mugabo avant ko turangiza ikiganiro hari akabazo nkunda kubaza abatumire bose dukorana ni ikintu kijanye n'ama principe nizihe principe nka zitatu kenshi ushobora kuba utaricara ngo upange ngo iyi n'iyi muga quand même mu buzima ari gura ukavuga ati izi principe ziradomina dans ma vie kandi ndabona ko zagiye zimfasha mu buzima nizihe principe zishika nka zitatu ubona yuko zagiye zigufasha unagira ko unubaha mu buzima bwawe principe jewe mfise nuvuga ko muri zimfasha ndi umuntu yanka kumenyera sinkunda ko nimenyera ja nimba uyu munsi dufise abana 200 sishaka ku myaka 2 y'abana 200 nyene n'igihe noba mfise provision y'abana 200 ndavuga nti no nshobora kumara imyaka 2 y'abana 200 shaka abana 50 peu importe kuvuga ndi umuntu ashobora gufata ama risque risque atari risque zo kugira upinzanye muga risque zo kugira ngo uve ku rugezo warori kugere ku rundi uhahonyore naho hatari siye muga wa avance missos avance nimba uyu munsi wari kuri 10,000 ihe challenge ifo kumwaka uzanshagaza kwandi kuri 20,000 ifo kumwaka uzanshagaza kuri 50,000 kuburyo shakane yizana bishasha kandi kuzana bishasha ntibihagaze ku ibyo babuwago bihagaze ko wewe intambwe utangura kugira yo gushiraho ibijanye niyo ntambwe ukeneye niyo ntambwe ukeneye kuko nta moment ideal ihari kugira ngo umuntu atere intambwe rero principe jewe mfise ni kutamenyera no kutimenyera igihe cyose hari ico nkoze sinkwiye kubananya ari ico nyene faut passer kuri indi etape gutyo bituma nugurirwa byinshi nkakura mu ma responsabilité kandi bugiye ufashe risque mu buryo butaboneka uba wiyugururira imiryango uba wiyugururira imiryango rero niyo principe kutamenyera kutimenyera kumva ko nkeneye gishasha atopi kikuta kitankuta nkeneye gishasha okay yiga mu myaka 10 organisation jewe numva ku giti canje mu myaka 10 nkeneye ko ivyo natanguje bitazobe bifitiye akamaro gusa abarundi mugabe zo bishimwa bekaja gukorera mu makongo no kuvuga ko uyu munsi turabona World Vision ziringa turabona za UNICEF turabona za Save the Children turabona za handi muga ntizavukiye mu Burundi barazirongise kuyazize kumbure gufasha imigambi leta yarashizeho
pourquoi pas JSBM muri Tchad, pourquoi pas JSBM muri Centrafrique, pourquoi pas JSBM mu bindi bihugu, Haiti, hehe. Donc ni intumbero ni. Donc nimuze mutangare mu myaka 10 uriko uratembera nk'ahantu muri Tchad cyangwa uriko uratembera ahantu muri Centrafrique ukazubona pancarte ya JSBM kandi bizokunda kurumva n'ivya mbere nta warazi ko bizogeraho bigeze mugabo Imana yaratumye bikunda cyane. So since amoko ufise irindi jambo kindi kintu kiri muri wewe mugabo naguma ndagushimira ku mwanya wawe nibaze ko tugira ibintu biri très important abantu benshi peut-être ni domaine bataba bumva canke batahura kutariko mugani baza kubivanya n'iki kiganiro ni byinshi bagiye batahura surtout ko vyiviriye mu muntu asanzwe birimwe asanzwe bikorerako rero turabashimiye cyane abantu bose badukurikirana nkuko twama tubamenyesha tubazanira abantu bari mu madomaine atandukanye kugira ngo umwe wese ahari hose ushobora kumva yuko nimba ndumudandaje hari undi muntu ariko aradandaza rero kuba we yaratanguye reka nanje ntangure abantu bafise uratembera mu ibarabara ukabona abana mu ibarabara igihe atubwiye ariko akorera ku buterere pourquoi pas we utofata kanyosha ruziba sepa ahandi hantu hariho hose kugira ngo umwe wese bivanye n'icyo ashoboye tuze twisanga uburundi bwacu bwabaye uburundi buteye igomwe uburundi buryoshye gushika naho tujya gufasha mu makungu nk'uko yigarika bivuga iga merci beaucoup twitaba mwakoze nawe mukuntumye twageze ibihe byiza ego murakoze cyane ni aho utaha aho tuzoba dufite undi mutumire peut-être mu yindi domaine merci beaucoup